igihugu c'Imana kiba cari gicitse icy'abahanuzi, nta marira n'amaborogo abarimo, kuko abantu n'abantu mugo bafise ababakebura, bafise ababahanura, ibintu bice bigenda neza. Ndavye rero muri Korani ikigabane ca kabiri umurongo wacu wa 40, Imana ivuga iti: emwe bene Isirayeli, nimwibuke ingabirano zanje nabahundagajeko, maze mwubahirize isezerano ryanje, kugira ngo nanje nuzuze iryanyu, kandi ntimugire urundi mutinya canke musenga kiretse jewe Musa. Aha harakomeye rero. Imana abwira byose yavuze abanyesarayeli muri kino gitabo ca Korani, ariko biriko bivugirwa aha mu Burundi ubwo Imana abibwira n'abarundi. Yemwe barundi, nimwibuke ingabirano z'Imana yabahundagajeko, maze mwubahirize isezerano ryayo riri kuri mwebwe, kugira ngo nayo yuzuze ibyo yabasezeraniye. Tumaze iminsi tubyumva, abandi no kubyibutswa, iki gihugu ubuzima cyabayemo abo bubaza n'abana b'imyaka 30 bashaka 5, ariko abarenze iyo barazi ko Uburundi butari ubu. Cyari igihugu capfumye, cyari igihugu cahumanye, cyari igihugu n'abagitwara muri iyo myaka batari bazi ibyo barimo, kuko nta kuntu wowe utwara igihugu kirimo abene igihugu ukabagomorora ko za ngabo zihembwa mu makori y'abo banyagihugu ngo zibarigite. Nibyerekana ko batari bazi ibyo barimo, cyangwa se ntibari bwikukire, barakoreshwa na bamwe twita ko twatse intahe tukayisubiza, kumbe bari barayituritse, aribo bari bagifise ijambo. Niyo mpamvu rero ko twamaze kugira isezerano n'Imana, dutegerezwa kurishira mu ngiro, kugira ngo nayo ibyo yadusezeraniye ibishitse.